Ibirori vyo guhimbaza imyaka 59 Uburundi bwikukiye muri komine ya Gitega vyatewe iteka na buramatari w'intara ya Gitega, bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka batowe mu ntara ya Gitega, abarongozi mu ntara, abihebeye Imana, abarongoye imigambwe n'abene gihugu. Vyatangwe n'inkuka ya misa yabereye muri paruwasi ya Rukundo. Patiri Methode Ntondere yarongoye inkuka ya misa yashingiye ku ijambo ry'urukundo, avuga ko urukundo ari inkingi ya demokarasi. Urukundo rurimanganya rugenza runtu ntirucisha ku buhomba, nta shari rugira, ntigwihayagiza, ntirukura igitaroranye, ntirugira ishavu, ntirugira ishari, ntirubika akabi mu nda, ntirunezerezwa n'ikinyoma, ntirunezerezwa n'ubugunge, ariko runezerezwa n'ukuri, rurenza ko muri vyose n'ibindi mwene ivyo. Urubuga gasore umuganwa atari umugani ntaco yarabuze, ariko kubera urukundo rwamuhutagiza yaremeye gukora ivyogirira neza bose, kandi abona ko bitoroshe vy'ukuri, abona neza ko bishobora no kumuhitana, mbere kanatsinda baranamukebura bati none w'umuziki tekana. Kubera ishari baramwishe, kubera inzigo ntibamwihanganiye. Nyuma y'inkuka ya misa, abitabiriye ivyo birori bagira urugendo berekeza ku cibutso c'intatemwa y'umuganwa Rudoviko Rwagasore, aho naho akabashizweko ingori z'amashugwe uhereye kuri buramatari w'intara ya Gitega, musitanteri wa komine ya Gitega n'abaserukiye umuryango w'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Ibirori bikaba vyarangijwe no kumviriza ijambo ryashikijwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Ukubaganirira muri iki kiringo numva ari ibintu bimpimbaye. Murarangije gutora, muratoreye Uburundi abanyu bazobuyobora. Murahejeje gushinga ingingo ishorera Uburundi ibuteza imbere. Ivyo byose mwabigiranye ubwitonzi, amahoro n'iteka ryinshi. Iyo abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo, uwutsinda n'utsindwa. No mu bya politike nuko nyene. Uyu munsi iprona yatsinze, itsinda kuko mwabishatse, mbere igiye gushinga leta y'u Burundi. Ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basangiye intara, bakagira umwami umwe. Naho nyene badasangiye umugambwe, Uburundi burabakeneye bose. Nico gituma inshuti zanje, intsinzi y'uyu munsi atari intsinzi y'umugambwe. Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo, hatagira iteka, ntihagire n'itekane. Ahatagira ubukuru nyabwo, ntihaboneka amajambere. Igitsinze uyu munsi kandi ni demokarasi y'ukuri, demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza. Namwe murazi ko ico abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri.